Muri ino video ndabazaniye akantu gashasha k'ingene ushobora kubona amakode yose uzi ko wibagiye muri telefone yawe. Ashobora kuba ari amakode uri wamye ukoresha kuva cagihe wagura telefone, kuva ya nshuro ya mbere. Uno munsi nico cigwa c'ubwenge ndakuzaniye, noneho nkurikirana gushika impera ya video kugira ngo vyose ubibone. Ushobora kuba ari bwo bwa mbere wumvise ijwi ryanje. Jewe utwumva aka kanya nitwa Eric, nibera muri YouTube, nkaba ndi gukurikirana n'aba subscribers barenga 2600. Muri Facebook naho niberayo ndi gukurikirana n'abantu barenga 44,000. Wowe rero ukabonye ino video, reka mbanze ndaguhe imisegonda 20 mwebwe mwese muri kunyumviriza, mubanze mumpe like kuri ino video, hanyuma muce mupartage, mushire mu magroupe no ku mastati n'ahandi, hanyuma muce mwandika no muri commentaire kubera ibitekerezo byanyu biramfasha. Ushobora nda subscribe ukaburi mushasha kugira ngo hatagira n'ishigo na kimwe kizogucika. Uti bigenda gute ngo umuntu yibuka amakode? Hari abantu benshi bakoresha OneXBet bakaba bari bagiye kode zayo. Hari abantu benshi mukoresha izi mbuga z'ama cryptomone, Facebook, za email n'ibindi byose bitandukanye, za YouTube mukaba mwarazuguruye, noneho hakaba hashize igihe mukaba mwaribagiye amakode. Uno munsi rero ugumane nanje nkwereke niba ushaka kwibuka amakode yose. So baza kuja muri navigateur yawe rero uko bigenda. Baza kuja muri navigateur yawe, navigateur nyine uri kurakoresha, hanyuma ce duca ngaha kubera usanga nka general ibintu byinshi, ce duca ngaha navigateur tuce kuri new tab tuyivide. Sawa, ico uraza gukora, uraza kuza hano muri recherche wandika ijambo Google password manager. Google password manager uce urushesha nkuko, hanyuma uraza kuca kuri ino website ya mbere bakuzana ngaha Google password manager, uce ufyondako nkuko. Hanyuma umaze gufyondako uraza kugusaba ko wiconnecta, ukaba utari bwiconnecte, ushiremo email yawe, hanyuma ubaye ufise shema ya telefone baraza kugusaba ko unayikuramo ijya screen. So amakonte uba waranibagiye yose ana ngaha ko baca bayakuzaniye. Moja naona ndafise X ariyo bita Twitter, ndafise Instagram yo kuri Facebook, ndafise Voix Master, ndafise PayPal, ndafise konti ya Airbank ni ya email nyene Google, ndafise Facebook Edos Tunnel Pro, ndafise ya OneXBet umukiriya, nkagira na OneXBet partner, AirDroid. So izi zose urabona yuko ari code zanje. Nk'akarorero reka dupimire kuri iyi ya Voice of Master. Nukuvuga uko bigenda, baza kunsaba model pass, nabibabwiye yuko Google iyo nyene ubwayo ifise umutekano ntangere udasanzwe. Baca bansaba yuko nshiramo model pass, ndayishiremo. Nukuvuga murabona ko namaze gushiramo model pass. Model pass maze kushiramo nshanda kuri suivant. Nshanda kuri suivant. Neza murabona yuko code noditizateur bamaze kuyinzanira. Noditizateur ndiko ndakoresha kuri no konti ya Voice Master. Urabona ko noditizateur bamaze kuyinzanira. Yes, ubu ikihari ngina code barayimpaye. Nshanda kuri no jisho kugira ngo ndayirabe code. Yes my people, ndibaza murabona yuko bamaze kuyimpa direct, bamaze kuyimpa code. Cari ikicigwa c'ubwenge rero nari ndabafitiye. Urabona ko ari ikicigwa kiza kubafasha cane, kiza gufasha abantu benshi bibagiye vyinshi. Rero mubandanye mumererwa neza, mubandanye mworoherwa, mushishikare no kudukurikirana. Thank you for watching.